ubwenge. Amazi yo mu n'amazi y'Ibujumbura kabisa araryoshe mwana. Ko muhego ufise ubwoba sha. Mbega hajya Filisi. Mbega jindi papa wawe sha ntunyine kabisa. Ingorane umva. Mbega akazina kawe nyibutsa akazina kawe. Mbega naje ndacyari umusore. Mbega twarakurikiranye na papa wawe. Mfise nyine Aje nifite akabiri gato gato. Abahebi yake bose niko twimereye. Mbega kwanza ajya umukuru wanje ashika ngasa ngapi? Ndabona. Oya, nana kijendi papa wala uko wote ni papa wala. Yegera ndakwera kisha. Mfise ubushuru. Umva ndiza. Kufise ubwoba sha. Canke mfise amagaragamba mu maboko. Noel. Nibiki kufise ubwoba? Uviriza. Urumva nyokuru wawe hariya ariko nandu yambwiye kunza kukubwira cy'akamaro. Oya guma ngaha. Kandi ufise ubushuhe. Uviriza reka kwanza. Reka gufyitiriza mwana. Nagomba ndakurere. Ushaka ndakurere. Kubera iki papa wawe yagize amakosa ko igihe uviriza kuguma utaha. Uriko uratwabasha. Reka gutwaba n'ukuri. Uviriza. Mbwira basi icyo ushaka. Wewe uyumvira ko no gukorera iki? Nakubwiye se natwe. Muvi. Ngushaka. Karibu. Uno musi ntimwateje cyane hariya ku kazi? Hebaka. Wowe wimbye kwiwanyu mu mubuguru kabisa. Ngora. Reka si mu mubuguru ngahawa mu. Ngora ne gusanga nasanze ari imibu myinshi sana ayo. Ni none si Bujumbura na Tanganyika nzi ko iri haje. Amavuje ngo mani niyagaga koti kabisa. Mwe ngo ntamwe mu mwonga. Ebaga. Ngora. Hanyuma rero mwireretse. Ni sawa gusa niwe ngaha. Ako kana kacu kagumye kantera inkuru nyene. Nabonye abana bo ngaho Bujumbura. Baratera inkuru ndake. Ibyo nivyo. Hima wiriwe gute mu biki? Ciniriwe neza gusa ahandi nyene nagiye kuraba chance. Nace nitahira kare nyene nuvuga ati gusa kana keza kaze gutera inkuru nawe ndagatera inkuru nyene ndagatwenze. Yari ya ruguru nyene twimere twari tumeze kera. Ebaga. Byari biryoshe sana. Gusa nako nyene akakana kacu bisaba yuko uzogatwarira ruguru. Ikazuko bagafise imicunga y'Ibujumbura. Urabona abantu ngaho y'Ibujumbura ngari bimereye. Aya muri bisanzwe iyo nzomutwara. Uzomutwara hariya je nzomucunga neza. Inge yiga urabona amashuri ahagejeje. Eka ruguru barigisha neza. Yego reka kwanza rya mari uyu mwaka hanyuma nza ndugana umwaka uzabasi. Shaje kazi niyashika ruguru zomufata neza nkuko ukora mfata neza. None ko gufata neza guturi mwene wacu. Aho rero. Hanyuma rero burya twarayazi. Yego warambwiye ko mama akomeye. N'abandi bose basize bameze neza. None hajya hantu ubona twakoresha. Hani waguze? Chisi ndatora neza icono hakorera. Mbega umugore wawe yakiri muri Saudiya. Ndibaza zosubira kukurungikira amahera. Yatigizwa Je ndibaza kurungikira amahera uzocumbwiye ngo ndaguteza umutwe amakorosha mfise tuzoce turabongene tubwira. Mo je narinzi ko nkaba norora ibikogosha. Ibikogosha? Ni umugambi mwiza hajya nyine ubona gute urabona ko hegereye umwonga gatoya. Nakaza arabikora hariya mu mwonga bidugana gato kugira ngo nibisa kwanza ujya mwana wawe bageze mu kangahe ngo ari mu cyumba. Okay. Yarakuze.
ariko ntakuze mu myaka ariko mu mutwe arakuze no mu myaka aracyari mwana ngubu turonse umuntu amuko bamuhungu oya je ntakarorero ntitubipfe mwene da mwana wa mama ntitubipfe sawa umvira rero umviriza rero ico cyumviruza yukizanye gute gamwe oya ndiko ndiyumvira kubera wavuze ati ngo ufise projet yo kugira iki bikore bigugusha kubera iki twoshiramo ibifyira basi urya mwana wawe w'umukobwa byose birashoboka urazi ko abaza mu mahoteli ngayi Bujumbura za hoteli za Sosedinire ibifyira je ndabijya urya mwana wawe ndamuravye rero asa n'ibifyira nyene je ndibaza hajya ati sa ngoki ngwiki umwana wanje asa n'ibifyira nawe uri gifyira ega n'ubwoko bubi uwumvise y'amajambo rero bayibiya urumva amajambo yotangwe y'amajambo y'ubugugu ahorana ruguru n'ubu aracyafise y'ubwungere umenga ngaho uri nyuma y'inka inka zisize ruguru so ivyo byabo by'inyuma y'inka rero byabungene zubigumiza ruguru Bujumbura nta nka twatungira tuzinywa amata tukaziga n'inyama urantesha umwana ahubwo reka nakwereke we ije no gusigira sigara urategura uyo mugambi nakubwiye uwiyumvireko ntuze kumbwira ibindi bintu Ahe. Wewe kutisonera hamangura imba mdogo utisonera ndabibwira papa no numubwire ko nuzi ko papa wawe asovye imyaka myinshi cyane hego urakuze nakare abarundi baramaze ati nakare urukwavu rurakora rukonka umwana ingosha ndakonka umwana wanje nukuri ndagusabye nukuri ndaba mu maso basi ndaba mu maso minota 2 tekirize tekirize yumvirize razi hajya mu bantu batumye nza ngaha mu gisagara mu murimo sivyo noye ega turangana umvirize reka ndagukunda nyegera no umviriza umviriza nyegera tazo urabona handitswe vuga soma ngaho handitswe imbombo bimeze gute mu kanwa irasohose yo basi uvise karona kibaho yega ibintu by'isuku ngana ushaka kuyigufasha yumvira ikibazo ndakakubwirira kubasha abana bo mu gisagara murazi ngene nimeze sha ndakakubwirira
nuko je ndi umuryango wacu akana kibabera kari n'urukundo Noela. Kakana chenzoka bisokinda gute je nofuma ngushigia tongo ryanje ndake imiryango kaje No. Akana kubgenge. None uranyoheye no munsi kabisa. Yewe gawe. Cyangwa ndasohotse ndatangaye. Urugo rusa neza ariko ndabona ari amasahani nawe washize mu gikoni urashira mu kabati nango madashire sawa hanyuma rero mwana wanje biya naguhamagaye cyako tuturayaga urabona amashuri aho yagejeje nako Imana idufashije hirya y'ejo tuba turagira umunsi mukuru wa Rosaka diplome rero nagenda guhe impanuro nk'umwana wanje fise arum urabona mama wawe yari urabona ko dusigaranye ngaha mwana wanje rero nagenda kubwire wirinde kandi wongere wirinde abantu bazoza baguhenda cyane cyane abasore aho imyaka yanyu imyaka yo guhendwa nk'abana b'abakobwa umusore yo bafite imyaka nk'iyi wawe usanga afise ubwenge gusuma kandi arafite no kuguhenda wewe uze wirinde rero umuntu azokuja mu matwi ngo tuje muri ibi nibi ariko papa je urazi ko ndagukunda ndabizi cyane mwana wanje kandi na mama wanje arabizi ko ndamukunda jewe ivyo mbwiye nivyo ariko kwishuri ndabirinda mu bagenzi nkabirinda hose nkabirinda ariko rero nubwo nobirinda aho hose ariko ivyo mu nzu vyose sinovyirinda hanze novyirinda ariko ivyo mu nzu sinovyirinda none mu nzu none n'imbeba zamaze kuba nyinshi mu nzu canke hari inzoka ziriyo urumva yaba ari n'imbeba basi vyari gutuma ariko ivyo mbwiye nzogerageza kwirinda nk'uko bivuze nzobandanya nirinda nk'uko nari nsanzwe nirinda ariko jewe ndagusezeranya yuko nzogerageza kwirinda je ndi umukobwa w'ubwenge sawa nakoze hanyuma tuja mu byo ashaka gukora umarire naje ngira nje kuruhuka ko ndabona yuko umengo narusha no musinagiza akazi kenshi sawa agana kubgenge Ego ubuzima ndimwo harya bahora bavuga ngo ibigeragezo ntibiraba imyaka uyu papa wanje muto nawe agomba mbere ikigeragezo mbega nzohera kumubwira papa wanje ivyo mutoni we ariko arankorera
ejo ndashobora kuronka ikibazo bikangora ukuntu nza kumubwiza ukuri papa. Ndatoye umugambi ahubwo nico ngiye gukora umwana w'ubwenge. None amakuru y'iminsi urakomeye burya? Shaiva nagukumbuye cyane none. Vyavye? Nukuri? Nanje nanda gukumbuye. Kweli? Kira uwo munsi burya sha washize ndawe nyotewe cyane. Ndabibona. Hama nono. Burya urazi yuko mujya misa manda kugira bya bintu ukankwepesha ibiki n'ibiki ariko uyu munsi ukuntu wampamagaje ngaho iwanyu nibaza yuko hari ibintu bishasha ngo mumbwire. Tombaza ico ngomba ndakubwiye. Nisho ngomba ndaguha. Je nibaza yuko warushaka umeyanyisho ku bya bintu nagumanda gusaba misi yose. Vuga inyisho nawe ngomba ndaguha. Yes. Hama turekanye n'ivyo. Jinye shobora ngomba ndakubwiye. Jewe nakubwiye ati oya. Kubera jewe sindagira gukundana. Ndacari muto, ndacakeneye kwiga kandi urabona yuko mfise abavyeyi nkiba ku bavyeyi kandi nifuza yuko nateza imbere umuryango wanje nkawuhesha icubahiro. Ariko ntushavure kuko si bose bahabwa yego. Hano ikindi arico nayo ngomba kumfasha. Ndagufasha iki? Mbwira nuvye ko ndagishobora. Oya wogishobora kandi kiroroshe. Nono. Sawa nta kibazo. Ndabizi uravyemera. Ego. Ariko nitwaheze ibi bintu vy'iwawe. Nizere yuko ibikurikira ari vy'iwanje. Nta kibazo tuzobivugana. Niyo mpamvu jewe nitwa Mr. Yes. Nanje niyo mpamvu ndakwemera. Kubera je nitwa Tom. Qu'est-ce que tu fais ici, ça? Hein? Oui, na makinga kuji wivye nzani bibi. No, uyu ninde none? Ouais. Bisoa? Ouais, urazi uriko uravugana nayo ngaha. Ibi bintu ni biki? Abana wo mukisagara. Abana wo Bujumbura mazu. Nasavye imbabazi. Nandero mubwira. Raba kumbatwa kwiwesha. None. Uyu ninde? Uyu ninde? Sona kubaza wewe. Kumbe akana katara kwizana imyaka 20.
usigaye ukunda n'ibisore nk'ibi papa nono je nasavye ikigongere kabase je ngende basi uje ndakureka utahe wamaze kwishikana mu muriro hasigaye ko turirwa rero ngo ndakwereka ko je wowe ugira uti we shinga ututuntu twawe nk'agasuguru ndeka Bro we nakuretse ukura kuri ibyo ushaka no ku bwana bw'iwanje uraziva rero ubuvara wowe ego ndakese ugomba uje no ku mutwe rero ndakureke je no gutatagura amakofi ugomba ugwane ndakwereke nyereka turabe ndakwereke ko je ndi umunyagatwa ndakwereke ko je ndi umunyagatwa nawe je nakwereke yuko jewe ndi umunyamuji niko mumeze na ndero mufise genda kwereke rero jewe ahubwo fuka iyo mikubuzo yawe papa none kuko umeze nk'umubu no fyonduka unyene nka fyondo gapfa abanyagisagara niko mwimereye rero muri abatandero ibujumbura niko mumeze twe turafise indero ariko uje nabi turashaka kukumena umutwe twakwivuna tugukubita none so harani tabi we itabi yes kanda kwereke nakarere ndakwereke unyereka jewe barakubeshesha sha we genduzane je nca ndakumeka none so harani tabi uwo ntaco yokugira no yokukanga Noela ndakubaze me uyu ni so wawe vy'ukuri hoho ibi bintu tugize nta ngaruka mbi bizotuzanira imbere oya nta ngaruka mbi bizotuzanira kubera nk'ibintu amaze iminsi ankubwirira nukuri je numva bingeza ahantu kandi nubwo mubimubwira papa none ivyo yokwemera none by'ukuri rema n'ukuri je ningaha ngiye gufasha ibibazo vyose ufise siko hama uso wawe nawo reka tujye kwigura jewe nawe siko ariko bitubuze reka tumurindire ntagiye mu cyumba mukuru uvize navuze gute usivyo no ntabirimwe ntabintu vy'uburofa anuva ndiko ndategetwa oya mbabarira murora amaraso oya mbabarira ngomba murora amaraso reka basi ntayo we no we ukazogaruka nganzo kwereka icara mwana w'umukobwa muri uyu muryango niyo yakubwiye ko ari umuntu avyigiriza abantu twebwe turakurura amaraso ibi nivyo tutugwanisha umwasa duteye ngo kubera wabaye nganye mugabo abandi tuwa umvise papa barazi aho tuva none kugira ikintu kibi yifata nk'ibintu binanirwe gusa naco yonkira kuko wewe wacu ebi yake uzomubaze papa wawe iryo zina aho ryavuye ucuzana ndijya kubwiye ko uzorabibuza nta muntu akundana n'umuntu ngaha mu gisagara cya Burundi ukeneye umugabo kugacimbiri ugomba uvangamatira amaraso mu muryango tebora kubaza se urabaza wewe kubera iki kuva ku ntango nguma ndakubwira ati ndaguha imbombo wansi kubera umuryango ugume waguka mu Burundi
nkoresha ingufu rero kugira iyo mbombo yawe ndayike. Kunda nawe ngimbwira ngo mbabarira. Babarira. None pa ibyo bintu kubivugishwa nuko ari ukuntingira canke ni kubera nyene ari ivyo nshakako. Nindakubeshe wako. Wana ushaka kwiki wewe? Kwazi cyo womenye uzomubaze papa wawe neza. Twebwe umuryango wacu niduke niko dusanzaga. Dushaka ko tuguma ngaha nyene. Twiguma hamwe twebwe nyene. Ushaka ugenda usazagaza amaraso yacu hariya. Niyo mpamvu je naguma ndakubwira ngene imbombo yawe. Nguma satira nk'umupapa wawe. Uzosanga umviriza sinkeneye byinshi. Ubu rero tugeze ahatemba. Uno musinye canke ndakushire hasi kuko nari namaze kwitegura neza. Papa wawe nari mejeje kumutelefona ndamubwira ko agenda ariya muri ville kandi yo hoho ahamara amasaha 6. Muri ayo masaha 6 jewe utemeye kumijya mbombo ngiye kumena amaraso. Papa nukora ubu nyene numva ubwoba basi tuzotumye tubikoresha. Ngakufise ubwenge ugomba ujya kagahungu kigira umengo ni ngurubiraho jewe. Umviriza tureke rero namaze numva umuhogo ukora. Umva rero ejo ni kera ejo nubu habwo reka nkwakwanye niba sejo icyo canze ndakubwira. uri umwana wanje ngunda oh okay ngumuvyeyi reka mfe kwemera. Urumva ntacyo reka mfe kwemera gusa nuzogira ikosa umvise ukazovyirengagiza kandi bahebi yake ni jewe. Uno musuze kumubaza bahebi yake ni inde papa wawe. Abwo twari kujana ndakugurire kamwe akayeri kamwe. Je numva umuhogo wari wanshavuje cyane. Ujya muhungu je nari kwanza ikindi naco kajya gahungu suwe kugasanga ngaha. Kubera kimo abakobwa bamugira abanyabwenge cyane. Komazika muzizi wa ndagara nuzosubira tugende ndakugurire akayeri kamwe. Kwaza wari konsoma soma ngaha nashavuye rwashavuza jewe soma soma mbafu tete. Okay, sawa nacho tugende.
harya rero yibaza ngo yamfashe kumbe hariyo abantu bameze nk'uko ntiyumvira yuko ndi umwana wiwe sha abapapa b'iki gihe nawe nanje ndamufitiye agatego ka nyuma none ndabimukorera canke noca mboneka nk'umwana atagira indero ivyo ngiye gukora rero ubu ngiye gukoresha ubwenge bwanje Imana yampaye